Imanani y'ubuhungiro n'inkomezi zanje Imanani y'ubuhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha tigera yovya seruka mu magogwa. Bariko baraorganiza igihe competition barimvye bariko baririmba dushimira cyane Prophet of Jesus Joshua kucumvira afisi cyo guteza imbere abanyemana kuko biravugwa ko umuntu wa mbere azohabwa umudugu kene kwiyandikisha bashaka kwiyandikisha muri kuno kwezi kwa kane kose twaragutanza kugira ngo abafisi impano biyandikishe urungika aka video katerenza umunota umwe na telefone yawe wifata selfie ibintu byatari ngo jya muri studio bazokumizwi gusa abantu bazohiganwa just kuri technique yawe kuri technique n'umutima wo guhimbaza Imana. Nimero bendikisha ko ni 79 698 868 tubyinjemo cyane asanzwe ari umubyeyi wanje mu buryo bw'imwemo Prophet of Jesus Joshua asanzwe usengera muri Sabbath Church mugose nibaza ko yamamagaye ku bw'ico kubera abarimvyi benshi bishengero nibaza ko yamamagaye nyine petete kubera ari impamvu runaka azi ko hari ivyonzi mu bijanye na music. Hello everybody, ni Bruno Prana nongiye kugaruka kuri Yaga Nawe TV. Reka mfata kanya karisaka nko namanda bikora. Shimire nongere ndamutsa abadukurikirana bane naho muherereye. Umunsi mfise mutumira ari très spécial. Sizane mwe mumenyereye. Numutumiye ati ubwoba cyane. Mon frère, reka ndagwa kanya widondoro ngero wamutse abakurikirana Yaga Nawe TV. Shalom abakunzi ba Yaga Nawe TV. Bruno Jenny Twomanase THJ. Yeah. Uba waruvuze Twomanase THJ. THJ. Je ndakora ku mpuza nkaba bambaye kwa ibintu vyu byateye imbere. Ahantu benshi bashaka kuba bambaye ama entreprise yabo, imigwi yabo, nakumenda aba nkutaragisho hariya. Tumaye na sen. Eske bisigura iki? Canke hatari? Murakoze. Tumaye na senge ni izina nahereye ko kwita ishure uno musi gitwa 2DV School. Yigisha kuririmba ariko ngere kigisha gucuraranga. Imaze gusohora abanyamuziki batari bake abaririmba abacuraranga. So natangwe ndagitwa Tumaye na senge mugabo ngenda ameliora buke urazi kintu kikivuka n'umwana avuka ari muto mugabo buke agenda rakura petit peti ugasanga yakuze yagize ubwanwa ureno uvuga ko rirakuze ubwa mbere ryatangwe gitwa Tumaye na senge mugabo ndumva kumengo iryo zina riragoye kiragoye gufata cyangwa ndameliora buke ndayitwa Tumaye na senge mugabo ndabihindura mu nyuma ndagira amajambo menshi ama ndagira muri abbreviation muri Tumaye na senge Divine Vocal School mfunya ni 2DV School. 2DV School. Yes, akozaga nawe tivana yuko uno muhungu adasanzwe. Eske je ndafise kibazo kw'iryo shure. Iryo shure wewe ufise ububasha bwo guhindurira izina. Ni wowe wayitanguje canke warisanzeho nuko wayikoreka ibintu biteye novuga bizima bituma uronka pouvoir yo gutuma wo kumva wo hindura izina ryayo. Bruno ni je naritanguje. Novuga ko ni Imana yaritanguje muri je mugo byahere kuri jewe. Kuko umuntu ari umufondateur w'ikintu wamahumva umengo ntikiruzura neza amukagera igihe ugashika kuri produit fini ukumva ati ndumva ko ndi satisfait n'izino ubu Eske none iryo shure vyatanguye gute vyaguhereye hehe urasi gutangura ikintu cy'ishure ari ibintu bitoroshe bisaba ibibanza bisaba ibikoresho bisaba abigisha kwa ndazi yuko uja hose murakoze ikintu ca mbere urumbuze ngo byatanguye gute n'umutima bwa mbere umuntu agira ukumva yofasha abakiri bato ingabire zikiko zirakura so uwo mutima rero niwo wadudubije muri je ndumva ati vyonze reka ndabisangiza abandi sindavyigumize mu ko ari gihe umuntu ashobora gusanga ufise urugezo ugezeko umugo hari abandi batoyi bawe bakeneye kumenya bijya bintu uzi nawe je sanzwe ndumuririmbyi batari banzi sanzwe ndumuririmbyi abantu benshi rero baransaba turashaka twigishe kuririmba mu gihe udafise aho bigishiriza biragoye so novuga ko 2DV School yaje nk'inyishu kugira ngo abanyempano bakeneye gukura no kuduga
baronke ahantu bashobora kwigishirizwa no kurererwa. Yes. Eske uri umuririmbyi usanga tukuzi turakuzi cyane mu kuririmba akandi wakoze kudusiza kano kanya tukuvugisha twe twaravyipfuje kuva kera. Eske none abantu projet uko wayipanze urazi musagira amavision akavuga ati umwaka uyu nzangeza aha ukwezi kuno nzangiza iki. Eske kuva watangura iryo shure abantu biko ravyitabirira nkuko wabishaka? Abantu baravyitabira kandi abataza nabo nta kundi jambo ry'Imana rivuga ngo ngo abazokumvijwe azokwitaba. So ntitubazana abantu ku nguvu, tuzana umuntu aza ariko abyumvise mu mutima wiwe. Kandi bivanye na vision yiwe n'intumbero yiwe ashaka gushika, urisunga abashobora kukurera no kugufasha. Yes. Eske none jena ndakunda kugorana umbabarire ikintu special cyatumye abantu ba motive turaza abantu benshi basora indirimbo, turaza abaririmbyi benshi baririmbye indirimbo kandi zigafata hita na gospel. Ikintu special cyatumye wumva wo abantu ba motive yo kuvuga ati tuzoze utwigisha ni cyahe? Novuga ko jewe nsanga ndi umuririmbyi kandi ndabikora ndabikunda. Novuga ko sinovuga ko nabigize umwuga gusa ahubwo n'ubuzima bwanje. So abantu rero barumva bifuje kumera nkande canke ko no gisho ndabafashije baba motive baravyeje wenyene ko sinigisha nanje ikintu ntari ndabaye ubuzima mfise nanje. To give a school, to give school, to give school. Esko rashaka kuba akapera tukumva abakunzi bagana nawe burya n'abantu muri commentaire uzarabona kenshi bakunda kuvuga ati eske uwo muvye katubwira capable basi ka 5 seconds akagusabye je nka Bruno nagutumiye ngaha kuri Yagana TV. Nanakimwe n'amahoro menshi. So imanani yo buhungiro n'inkomezi zanje, imanani yo buhungiro n'inkomezi zanje, n'umufasha tigera yovya seruka mu magogwa. Jewe ndemeye abakunzi ba Yagana TV nimwirengagize muvyandike muri commentaire ubuze ndemeye ko iryo shure naje nakuranye ndozonyigisha. Eske kwiga bisaba iki? Hakenewe iki? Nta bintu byinshi bisaba Bruno, kiretse gusa umutima, umuntu, umwanya wiwe, kumva abikunda, kumva ashobora gukurikiza amategeko ayo nayo umuntu yo yandikishije arayamenyeshwa. Keshi twigisha amezi 5 gusa muri 5 mois tuhadejeje programa y'ivyishuri hama tugatangura n'abandi gisibwe ngo mu mwaka twigisha inshuro zibiri promotion zibiri. Eske wobanze uyo projet yawe yatanguye ryari umaze kuramura abantu bangana gute? Si promotion nyinshi tumaze kugera kuri promotion tuko twigisha ya 3 ubu. Sizike mze statu bazoheza mu kwa 6 hanyuma mu kwa 5 mu mpera ama kwa 6 tutangure n'abandi. Eske no ko tsanga twumva ibintu vyijwi byo kuririmba batubwiye ati ni impano uvukana ubashiramo gute? Nkaje no kijyanje nashaka kurimba nkuko kwiwawe. Birashoboka kuko kintu cyose n'umwete n'umuhate. Novuga ko ingabi kuririmba so ni ingabire ndemanwa umuntu ashaka kuvukana mugabo kandi ni mugihe umaze kumva ikintu ko bikunda ko baciga nuko hariho deformire umuntu ashobora gukora cyangwa des exercices ushobora kwita uzikoze nawe ugacika ico kintu. Yego ati bose birashoboka ndabivuze kubera nazo abantu benshi bavuga ati jewe kweje igiwanje kabisa uko warabarigisha kose nta kintu kizima cyo vamo gusa numva ko bishoboka. Birakunda mu byo twiga hariho ico bitwa voix professionnelle. So iyo ihurikiyemwo voix de poitrine, voix de ventre, voix de gorge. Mugabo kandi iyo iri kuravuga abantu bose tuvukana cyane umuntu wese avuga ati je sinavyize abafise ijwi ndemanwa. So ijwi ndemanwa naryo rero ni dirafisano bitagera. Ibisano bitagera bisaba ko wongereza ubumenyi kuko kuririmba twisunga umuziki embo chanter la musique. So mu gihe umuririmbyi arimba umuziki nuko rero wese tegeza kuvyiga aribyo bitwa madore mi fa sol la si no vyama
byo kuririmbira ku ngoma byose birigwa. So umuntu ayivukana. So ingabire y'uburirimbyi rero novuga ko umuntu avuga ngo ni ndemanwa ntibikunda kuko utegerezwa kugira des exercices, utegerezwa kugira ama practice runaka kugira ngo agufashe, hari ubumenyi bisabwa kugira ngo ucike umurimbyi ari professionnel. Nayo ubundi ho usanga uri kwaririmba vuba iwavukanye nyene ntashobora kugera. Tuwezi kose mu Burundi ngahano nakora kuvuga ati ibintu nk'ibyo babyumvise aravuga ati no kuriha ko service z'ubuntu ubu zisigaye haki kandi uzishuri ryigisha ikintu ushaka kugushitsa kure nk'icyo ushaka usanga bihenze cyane cyane mu kintu biri kwa amafaranga menshi. Eske wo iwawe muri Tumana Sengi niko byaba bimeze, bari amafaranga menshi, bari hameze gute? Murakoze muri TV school nta mafaranga novuga ngo turarihisha ko ni gikorwa cyaje kugira ngo itume impano z'abantu benshi zikura. Abakora amashengero, bakorera peut-être bakora ku giti cyabo bashobore kuzamuka kuduga bafise abantu barerewe. Ni nko kuri gusa ati rero umva yoshaka umva yo bafise impano yo gushaka kwiga kuririmba araza muramwakira yo kwandikira nimero dusanzwe dukoresha ishure duhiye nimero no kuri kwimanda ni 66 610 574 mu Kirundi ni 66 amajana 610 amajana 574 ukwandika yose abatije kwiga kurimba mushaka mwakira kandi rakwa no kuri WhatsApp nibaza ko turashaka kuvugana. Okay, ni shure rijaje nk'inyishu mu byumve agisubiyemo turi muri business commentary just yo turashaka ikingabire zikura z'abantu. Ibintu birakaze kundi gwego mze akantu niko ni mu gihe rero novuga ngiranije kuraba amakuru ndonka ijyane no kwanza n'amakuru yizewe hari competition ikirategwa ya Prophet Joshua benshi baje kuri Mr Ndagahende. Twarumvise urusaku ruvuga yuko ushobora kuzuba uri muri bamwe bazo ko yatanga amanota ruvuga banigisha bamwe barinje wa gospel. Eske nivyo? Murakoze ubushize nari kuri radio Isanganiro nagiye gutangaza kumbure kubashaka kwiyandikisha muri ya higanwa novuga ko yaje nk'akaryo cyangwa nk'akarusho ku banyemano. Prophet of Jesus Joshua Imana muhezagire kuko kuba yiyumvira ku banyemano nk'uku ni ikintu kidasanzwe. Cendavye umutima ariko arabikorana canke yabishizemwo, so ni inyungu kuri ku banyempano. So ndabirimwo kandi nibaza ko abakeneye kwiyandikisha acarakaryo ko mu mpera z'uku kwezi kwa kane nyene niho tuzoselectiona bajya 14 kuko ngiye ko ndabisigura turiko turarondera abantu 14 baririmba R&B n'abantu 14 baririmba rap. So ico gihe rero abarimba rap dukeneye 14, abarimba R&B 14, hanyuma bazogene baraselectiona kugirwa tusigarana indwi muri R&B, indwi muri rap. So uwa mbere azohabwa umudugu. Nuvuga ko ni imboneka rimwe muri gospel twumva umuntu ategura ikintu nk'icyo afise vision yo guteza imbere abanyempano nk'uko. So ndi mu bantu bariko organiza kandi hacari umwanya abakeneye kwiyandikisha bashobora kwiyandikisha. So muri kuno kwezi kwa kane kose twaragutanze kugira ngo abafise impano biyandikishe, urungika akavideo katerenza umunota umwe na telefone yawe wifata selfie. Ibintu byahatari ngo jya muri studio bazokumizwi gusa abantu bazohiganwa just kuri technique yawe, kuri technique n'umutima wo guhimbaza Imana. Nimero biyandikisha ko ni 79 698 868 mu Kirundi ni 79 amajana 698 amajana 868. Niyo nimero biyandikisha ko urungika video yawe, nta bintu byinshi urandika, urungika video yawe ukavuga izina ryawe n'ahantu uri uyirungitsure yabiheze ushobora kwiyandikisha. Hanyuma tuzoselectiona abantu 14 baririmbye neza gusumba abandi. So hanyuma abo 14 bazomenyeshwa ingire bizogenda birakurikirana. Sasa rero dusa nabarangiza ibigano n'ibyaje byo kumpera uri muri abo bantu. Eske wewe na Prophet Joshua byakunze gute mwahuriye he? Yakwinjiye gute?
ngo uje muri bamwe bazo muri competition mu batwaraga iyo competition yi murakoze kimwe sinomenya icyatumye mpamagara mugabo peut-être nyana ko sanzwe ndi mumwigisha yigisha ibijyanye byo kuririmba azi ko hari experience mfise mu bijyanye n'ibyo muzika cyane usanga mu bize iyo murakoze tubyinjemo cyane asanzwe ari umubyeyi wanje mu buryo bw'imwemo Prophet byiza Joshua asanzwe usengera muri Sabbath Church mugabo sinibaza ko yamamagaye ku bw'icyo kubera abaririmbyi benshi bishengero nibaza ko yamamagaye nyine peut-être kubera ari impamvu runaka azi ko hari ivyonze mu bijyanye na music isi no gufasha mu banyemana ese umunyeshuri wawe uvuga wasohoye muri komasigando yatangiye kurekura yoba ageze kure ujya nk'akarorero we barinde genda gusubitwa Solange ariko high low abo bose bari ndakora bizana nk'uko bari nk'intebano cyangwa akajambo ushikiriza umunsi ariko arakwitana yaga nawe kumunsi udakora nk'ikiganiro naho akajambo mubwira bijanye n'ishuri ryawe vije ifise ikintu mubwira kimwe umunyempano agira umwete akore so ingabire byabagima bibona ikintu cy'agaciro umuntu aba yahawe so irasabwa rero kubagarirwa niho kuri witirengarenga uri mirengarenga nuzivomere Bruno ziruma so ikindi kintu kiri ku ngabire iyo uyihaye agaciro nayo ngiri kwambika umutamana so nta bintu byinshi novuga mugabo nambu umunyempano niwe mirongo nagucineka twese tugitangura baratubwira ko tuzoshika mugabo no munsi tuko turatanga ivyizigiro mu bandi banyempano ariko barakura kandi tukabona ko hariho aho bakabarashika so abagucinege no bahamatwi so focusing ari kintu runaka wewe uri cyangwa ushaka gushika kandi inzu imwe izoshika Ndashaka gushimira cyane mushuri hamenazi yuko abantu bazikimwe neza kwagera rwose kwavuze amajambo menshi amajambo akomeye amajambo yubaka ndetse bituma n'umuntu agera kure ndetse nakusabira akantu kamwe ubundi musi nagutumira uzonyita ubona ubandanye gukora Bruno zo kwitabana na kintu kandi tunashimira abakunzi bayaga nawe so mwande mukurikirana ino TV ndazi ko ishaka ibiganiro biryoshye biri interest cyane kibawe yarabishire cyane ko naduhaye none ndashima no gukina yeva naho muherereye ni Bruno ko nakuri ni cyambere nazo mutumire wanyu mwakunze cyane cyo muzi gose abatwemere ko muhirigana bikurikira azoba ari hana cyo nabone nzo kugarukana amafe ndoguyiga ariko zagendera ndashimye cyane gusuko igihano cyo kuryohera igipasho kugerera mugenzi wawe nawe aryoherwa nko aryohewe turabona gano gukurikira naho buta ciao ciao